Duhiriwe duhishije kuko uyu mugambi mwiza hano iwacu uje nk'inyishu ikomeye y'ivyoshoboye kutubera intambamyi mu mbona kazoza y'igihugu cacu c'u Burundi bwishira bukizana mu vy'ubutunzi bihuriranye kandi na politike y'igihugu irongowe na nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi atako atagize atuja imbere kugira dushike kuri uno munsi. Ndanezerejwe no kubona turi muri kino kibanza hano muri Musongati, ikibanza kidasanzwe kuko gifise ubutunzi bwinshi bw'ubutare bwa Nikel, ubutare nkenegwa cane mu mahinguriro kuko buhingurwamwo ivyuma bitagwa ingese, bugakoreshwa mu guhingura amabateri y'imodoka zikoreshwa n'umuyagankuba no mu vyuma bitandukanye bakoresha ku ndege. Birahimbaye kandi ni n'iteka kubona bino birori vyo gutanguza ibarabara ry'indarayi rizoca muri kino kibanza bibereye hano nyene. Indarayi izofasha mu gutwara ubwo butare ikaba ije nk'inyishu y'ingorane zahora zishika mu kunguruza abantu n'ibidandazwa biremereye. Twonavuga mbere ko ubwo butare buzofasha mu iyubakwa ry'iyi ndarayi. Tukaba twizera neza ko uwo mugambi dusangiye n'ibihugu bivukanye vyacu uzoshika ku ntumbero atangorane. Iri barabara ry'indarayi ni intambwe idasanzwe kugira dushike muri ya mbona kazoza yacu y'u Burundi bwishira bukizana mu 2040, Uburundi buteye imbere mu 2060, rikaba rizofasha muri vyinshi. Aha tukaba twovuga nko mu gukomeza imigenderanire myiza y'abenegihugu bacu, ihanahana ry'ibidandazwa, igabanuka ry'ibiciro, haboneke akazi ku bantu benshi, ifashe abarimyi, ifashe ivyo guhingura no gushora umwimbu wabo vyoroshe. Amahinguriro yinjiza ibikoresho vyoroshe kandi bitagoranye, urwaruka rwacu rutera imbere rurahure ubwenge n'ibindi. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 igihugu cacu catanguye urugendo rw'ihinduka rikomeye kandi ryimbitse mu gihugu cacu. Twarabonye ko ibikorwa shingiro vyo gutwara abantu n'ibintu atari ukunguruza abantu gusa, ahubwo ari n'inkingi zikomeye zituma igihugu kija mwirushanya mu vy'iterambere no mu vy'ubuzi, kandi kikagira ubumwe no kunywana kw'abakibamwo be n'ababa mu bihugu bibanyi. Uyu mugambi rero uje gutanga inyishu n'imihigo imwe mu bijanye no gutwara abantu n'ibintu, nayo ikaba ari nk'iyi. Ubwa mbere, amabarabara yacu naho akomeye tuyacishamwo ibidandazwa biremereye cane bigatuma yononekara bidatevye, bikanatwara amafaranga menshi yo kuyasubirizamwo. Iri barabara rero ry'indarayi rigiye kubakwa ni bimwe mu buryo bwo kuremurura imizigo ayo mabarabara yaragize imyaka myinshi aremerewe. Ikindi, ubudandaji bwacu haba ubwo hagati mu gihugu canke ubwo ku rwego mpuzamakungu burakeneye uburyo bwihuta bwo kwiyunguruza bwizewe kandi butazimvye.
iri barabara rigiye kubakwa ni inyishu ikwiye kandi itunganye ku bijanye n'ico kibazo. Ku bw'uyu mugambi n'ivyiza biwuherekeje nk'urwego nshingwabikorwa rwa leta, turiyemeje kugira uruhara rugaragara mu budandaji bwo mu karere no kw'isi yose. Ivyo navyo kugira tubishikeko ni ugukora ibikorwa bishobora guhiganishwa mu makungu, ni ukuvuga ibijanye n'ivyo ibihe isi igezemo. Ni gutyo tuzoshobora gushira mu ngiro imigambi y'iterambere yo mu 2063 ubumwe bwa Afurika hamwe na ZERECAF vyagize umuhigo. Ivyo vyose ntitwobishikako mu gihe tutoba dufise amabarabara y'indarayi adufasha uruja n'uruza mu gihugu hagati be no mu vyo mu karere turimwo, ari naco gituma tuvuga ko iyi ndarayi ije nk'imoteri shasha tugiye kwinjiza mu mashine y'iterambere. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu, bubahwa mwese, batumire bahire. Iri barabara ry'indarayi rizotuzanira akarusho mu bintu bitandukanye. Dufatiye nko mu vy'ubutunzi, ibiharuro vy'urufatiro birerekana neza ko tugiye kogorora. Nk'akarorero, dufashe ikiringo co guhera muri nzero gushika muri ruhesho no mwaka turimwo, ibicuruzwa vyaciye ku kivugo ca Dar es Salaam bingana n'itoni 43,147 ku kwezi. Ibicuruzwa bivuye i Dar es Salaam bikaza iwacu biciye mu ibarabara ry'ivu, tubicishije mu ibarabara ry'indarayi, dusanga twunguka amadolari 70 kw'itoni imwe. Ugize ibiharuro bisanzwe uca ubona ko ku kwezi twunguka amadolari imiliyoni 300,000 birenga. Wabigwiza ku mwaka ugasanga twungutse amadolari ashika imiliyoni 36, mu myaka 10 zikaba imiliyoni 362 zirenga. Abahinga babiharuye neza basanga amahera azokoreshwa kubakwa muri iyi ndarayi izoba yamaze kuyisubiza mu myaka mike, bisigura ko guhera ico gihe hazoba hasigaye kunguka gusa. Aha mwotahura ko twafashe gusa ibicuruzwa, tutavuze uruja n'uruza rw'abantu, ingenzi canke amatagisi tuzotoza ku bicuruzwa bizojabuka mu bihugu duhanahana imbibe nka Kongo n'u Rwanda. Igihugu kandi kizohungukira ku bijanye n'imibano, kuko inyuti ziba kure na kure zizoshobora kuramukanya vyoroshe. Tuzokunguka kandi tuzokingira ibidukikije, kuko ibarabara ry'indarayi rizotuma hagabanuka ivyuka vyonona ikirere biva mu mamoteri y'amamodokari, eka n'ibindi vyinshi tutoshobora kudondagura ngo duheze. Radio Television RTBB, Nijwi Giza, Uruhi Giza.